Les amis, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga ndacari Nairobi. Reka ndabashiriza amakuru ku gihugu ca Tanzania. Uno munsi abantu nubu baracakeneye amakuru avuga ku gihugu ca Tanzania cyane ko kino gihe n'amakuru atabari menshi avuga kuri Tanzania. Ayavuga ku bindi bihugu ushobora kuyaronka, yavuga kuri Kongo, yavuga ku Burundi, ku Rwanda canke mu kandi karere bashobora kuyaronka. Mugabo amakuru avuga kuri gihugu ca Tanzania hariho ibintu bigoye cyane gusobanura kubera ko kuva itariki 8 leta ya Tanzania biciye mu bushikiranganje bw'umutekano barahaye ikiganiro abamenyesha makuru bavuga bati itariki 9 n'umunsi wo kwibuka intayo kwikukira kwa Tanzania. Mugabo hari inkuru nyinshi imbere zicamvutu canke zicivutu abantu ko azoba imyerekano kandi izoba irimwo no kugomba gutembagaza ubutegetsi bwatowe. Murazi ko itariki 29 gitugutu haraba amatora mu gihugu ca Tanzania. Presidente Samia Suluhu Hassan vyerekanye ko ibice birenga 90 na bingahe yatsinze, ibice bishika 98 yatsinze, ariko hashaba abantu benshi baciye biyamiriza ubutegetsi bwiwe. Haciye gusohoka inkuru nyinshi, amatangazo menshi y'ibihugu rutura n'amashirahamwe impuzamakungu usanga akurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazina muntu, kavuga bati none koko abantu bari mwibaraba ko tubona ari benshi bo bari bice bibiri gusa kwijana vy'abatagutoye. Imigambwe rero no munsi ishika 9 ku itariki ya 9 nyene ukwezi kwa Kigarama vyari vyitezwe yuko igira imyerekano kandi vyarabaye, ariko ubushikiranganje bw'umutekano bukaba bwari bwavuze buti ikimeze nka notification nta kubimenyesha kwabaye kugira ngo habe imyerekano iteguwe. Mwisanzwe imyerekano iteguwe kwisi yose iremewe, ariko iyo myerekano yarabaye uyu munsi abanyagihugu batari bake bakaba benshi bapfunzwe, abandi bagakubitwa. Ntibiremezwa neza ko bari abo bamaze gupfa, mugabo abakomeretse, abapfunzwe, abakubiswe, ayo makuru yo yaremezwa ku buryo no munsi uzanga ibinyamakuru vya Tanzania ata makuru biriko biratanga, kuko icambere gikomeye haraciwe umuyaga nkuba. Donc mu gihugu cyose nta muyaga nkuba uhari. Internet muri kiriya gihe amatora yaraheze agacaba ijya myigaragambyo, internet na nyine yacikugwaho, ariko ubu yari yagarukanye mu bihugu mu burere bwinshi butandukanye, mu ntara zitandukanye n'amakomine. Uwo munsi mugabo bikaba byasuye kugaragara yuko ubwo burere bwose umuyaga nkuba wavukuweho, intuze ya internet nayo nyene yakuweho. Muri make nta gutangaza amakuru usanga vyeruye bihari, ariko biragoye gukontrola, ntibabura uko babigenza. Ibihugu rutura ari nk'ibinyamakuru bikomeye nka vya CNN, Al Jazeera, za BBC, za Washington Post, za New York Times n'izindi nyinshi zo zirabananya gutanga amakuru. Naco gituma najo no munsi ndi update cyangwa imisa amakuru ya vuba y'uno munsi nyene yuko nubu atakirakunda, mukamenya ko imipaka icugaye, imipaka iracugaye, nta barundi bemerewe kurengana. Ariko amakuru mfise nuko abantu baciye muri Uganda bakinjira mu Rwanda bashobora guca mu buraruko bw'u Burundi bagaserukira mu gace ka Muyinga, birakunda ko bobo barengana. So nuko bimeze, ntihagire abugaranirwa inyuma y'igihugu bashaka gutaha. Mugabo baciye muri Tanzania nyezina, donc abava muri Tanzania cyangwa bava za Kenya, biragoye naje nari nabanje kubura inzira, ariko nuko bimeze. Ku munsi w'ejo rero itariki 10 harabaye umubonano wa Samia Suluhu Hassan n'abaserukira leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo
murabona ko leta zunze ubumwe za Amerika ari igihugu giteye ubwoba, ari igihugu kivuga ibindi bihugu byinshi bikumviriza kandi gikunze no gufatira ibihano ibihugu byinshi. Donc icabaye nuko Samia Suluhu Hassan yaciye yicarana n'umushikiranganje ajejwe ibijanye na business cyangwa ibijanye na affaire ya Etats-Unis. Ivyo rero bikaba byatumye haba kuvugana kwa leta ya Tanzania na leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mu president ico yemeye nuko yemeye yuko agiye kutezurira abantu kugira ibintu bisubire ku murongo, maze business zisubire zikogwe, uko abantu no munsi bisa nkaho bakiri muri lockdown, bariyugaranye, nta bikorwa biriko birakogwa. Ko nko ku munsi w'itariki 9 n'ejo itariki 10 igipolisi cagumiza hejuru indege, ugasanga hari ibintu byinshi biri surveillé cyane. Hariyo nk'umudamu yasabye abicishije kuri BBC, we yavuga yuko ngo umugabo wiwe abana biwe ngo bapfunzwe. Donc ayatakamba ati none tuce tubica bigenda gute, turasaba guverinoma kubarekura. So nivyo ariko kandi leta zunze ubumwe za Amerika nazo zerekanye yuko hamwe abantu botezurirwa baca baza kuhakorera business zikomakomeye ku buryo zizoba mu miliyoni nako mu miliyaridi zirenga 13 n'amajana. Ni nyinshi cyane, izo miliyaridi ni nyinshi kandi aho ndazivuze mu madolari. Hama ivyo bikaba bitandukanye nuko President Magufuli we yabikora yizera nka Thomas Sankara ati burya ukuboko kugwane nako kukuganza, ati kibereye nuko twebwe twokwigira tukaba abagabo bigira tukiyubaka gusumba ko twoza turahabwa na biriya bihugu biduhendesha ibi n'ibi. Ibyo bitubuza ahubwo kwiyubaka bya nyabyo. Uko niko Magufuli yabibona, ariko ukwigira kwa cyane bituma hari ibihugu byinshi mudahuza, hawamenye ko ari naco yazize. So aka kanya amakuru ya Tanzania no babwira nayo nuko nubundi kurengana kuraba nubu nta umutekano urarinzwe ku rugero rwinshi. Muga Samia Suluhu Hassan bikaba bisa nkaho yasabye kigongwe mu bwenge bukomeye, ati reka twumvikane ibintu turashobora kubisubiza ku murongo, duhawe akaryo, duhawe akanya, igihugu gasubira ku murongo. Nuko rero ndabakunda cyane, nizere ko mwagize subscribe, ariko murumva neza yuko iterambere mu bihugu bya Afrika rikigoye. Abantu bashobora kurigeragereza to business, usanga ibyo bya politike nta n'ibyo urimo, mugabo ntikibuza ko bikononera, ariko nta mvura idahita kamenya.